je ndafise ikibazo ku murongo mpora numva wo muri Bibiliya uvuga ngo ubwiza bw'umugore buri ku mushatsi. Nicaha twisunze Bibiliya nibaza ko ibyo navuga byose twoza kubivuga ariko tumanje gusoma umurongo. Dusomye muri Timoteyo wa mbere igice ca 2 umurongo w'9. Yego. Umuhungu wari wose cyangwa umupapa wari wose cyagushima ngo nuko ufite umushatsi. Oyaha. Umuntu agushima nugenye n'umugabo wawe ni wagushima utegeza kubikora neza uri kumwe uri mu cyumba uri kumwe n'umufasha wawe kandi usose hanze utegeza kuba ikitegerezo ku bandi. Mwe muri ko muradukwirikirana mufane jewe umugabo mukorera ibyo ashaka aryoherwe bafane jewe kubera ndiko mvuga ibintu biri byo kandi byumvikana. Nimba kubwiyeza gusuka genda usuke ubegwe, nimba kubwiyeza gusiga kavreni genda ugasiga ubegwe, nimba kubwiye ati nkeneye ko wambara akajipo dusohotse kagera hejuru y'amavi uje imbere ugenda urazunza amakari yaraba ryatama ryo kwipfuza kuzoza kurondera yamara yahanze. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV aho muri mwese muva mukagera isi yose abadahengekanya kudukurikirana. Jewe mubona kuri mikoro ya mbere ni Genevieve niyo kwizera nongeye kugaruka aho uno musi tugira tubashikirize ikiganiro ciza cyane ndazi benshi muraza kucumva. Murabizi ko kubera ko usanga tudasoma Bibiliya hariho nk'umurongo musanga twovuga sanga turiko turajuragirika ariko uno musi tugira twige kukuri kwijambo ry'Imana. Jewe nyene nza kuba ndi kuri mikoro ya mbere ni niyo kwizera Genevieve mwitwe kaboro canke kanyogato birakuraba iryo umva ari kubangukiye n'iryo nyene reka nakire bagenzanye tuza guteramana muri kino kiganiro rikamere kuri Nana aramutse abariko baradukurikirana. Turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV kandi turabakunda cyane. Murakoze cyane Parfait nawe aramutse abariko baradukurikirana. Turabaramukije cyane. Murakoze cyane. Tukiriko turavuga kugira ngo turondere ukuri kwijambo ry'Imana. Je ndafise ikibazo ku murongo muranumva wo muri Bibiliya uvuga ngo ubwiza bw'umugore buri ku mushatsi. Ariko ugasanga hariho abandi nabo bariko baravuga ngo ntihagire umugore yambara ipataro canke asuke mu mutwe nk'uko mubona Jane ifite ya Madrid ugasanga ngo uri kurakora icyahana na wewe ubivuga kwiki. Icyo no bivuga ko bijya by'ukuri nicaha twisunze Bibiliya nibaza ko ibyo navuga byose twoza kubivuga ariko tumanje gusoma umurongo uri hehe. Dusomye muri Timoteyo wa mbere igice ca 2 umurongo w'9. Yego. Dusomere kumbure hari gihe wosanga uri kuraducanga biri mu mutwi wawe dusomere n'abariko baradukwirikirana kugira ngo baze kwirabira uwo murongo. Twasome. Nimurambirwa ariko arazingurura abamama pastor nyene usanga ari noma kubera ko baba bazi imirongo myinshi. Wahabuze abasangwa butaka bikabafungurira reka mu mwanya Nana atarahabona Parfait nawe atusigurire icyo nawe yoba bitahura ko kuri ako kantu. Ntavuze birebire yamfese ukuri kuri mu jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana n'ibyo riza ritubwira ukuri binyuranye bitari mu jambo ry'Imana nta kuri kuba kuhari. Umva bari ibinyoma reka Nana dusomere ashikare atahuze bariko baradukurikirana natwe nyene ubwacu dutahure. Yego murakoze cyane. Ndibaza ngira yahabonye dusomere. Aravuga ngo umurongo w'9 ni Timoteyo wa mbere igice ca 2 umurongo w'9. Kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye bagendane isoni
bagendane isoni badahugumba kandi badashadisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke maragarita canke impuzu z'igiciro kinini. Yebawe karabaye. Ubu rero nukuza turagenda muri vayura tugura za mpuzu za desadesa mu kinama ya mipira ya desadesa. Igitenge cya 70 ngo ntimuze murakigura. Murabyumva ko ariko bibiri rikatubwira ngo tureke kwambara ngo ibintu bizimbazimbye ngo by'amazahabu nibiki. Gusa utibagiye gutsiba imishatsi nkaho ibyo wewe wagize. Wowe wagize ngo ibintu bitande. Amadrede y'abarasta jena mugabo je kubganje nta kosa ndabibonamo none kubera iki bibiri yayongera ikavuga ngo ubwiza bw'umugore buri ku mushatsi none iyo ni mishatsi none si mishatsi no jena nahinze imishatsi yanje. Okay, ariho benshi rero babyitiranya ni kuvuga ngo twebwe twisunga ijambo ry'Imana nitwisunga benshi ijambo ry'Imana bararipirata bazana ibindi bintu biri contraire y'ivyumviro vyabo. Ijambo ry'Imana sise kuvuga ngo nyimbe vuga ngo ubwiza bw'umugore buri ku mushatsi bisigura ngo si umugore wari wose si umuhungu wari wose cyangwa umupapa wari wose cyagushima ngo nuko ufise umushatsi oyaha umuntu agushima n'ujyanye n'umugabo wawe ni wagushima utegereza kubikora neza uri mu cyumba uri kumwe n'umufasha wawe kandi usose hanze utegereza kuba icyitegererezo ku bandi bakakubona ko karorero keza. Nivyo ndagushigikiye kuko umurongo w'ico muravuga ngo ariko bashadishe ibikorwa by'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Za ngeso yareka arakubwira ngo ntubishire ku mushatsi gusa ahubwo nibikorwa ukora nk'umugore koko nk'umama. Genda afisa akabazo kuri Parfait yavuze gutya ngo wewe nguru umugore ngukundwa n'umugabo wawe gusa umwe ni wakuraba ni wo ico gihe abagufise urubasha rwo gukora ku mushatsi akakuraba umushatsi wawe sabano niyo cyo bavuga ngo umubwiza rwose buri ngo kumushatsa hari utazogukunda ufise umushatsi azogukunda ufise igipara none n'umugabo wawe azogukunda no bisaba gukurikiza icyo ijambo ry'Imana rigirane rivuga. Benshi nitwikire mu byumviro ego jewe ndashobora gusengera ahantu basuka imishatsi shishobora kubagwanya no kuko sinzi ico bakiriye muri bo agakiza karatandukanye uko bigisha muri Panegote siko bigisha muri Emmanuel siko bigisha mu Adventiste no ariko bose turiko tuja hehe mwijuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hose harabageni nta dini rigisha ukuri rihari. Iyo hari dini rijana umuntu mwijuru nogenda kuhasengera kuko nzi ejo ndashobora kuja mwijuru mugabe idini n'umutima w'umuntu nuguhitamo wowe ubwawe. Hose harabageni bisigura ngo urashobora kubura mu byawe ushobora kubura umwesilamu Imana ikagukura mu mamizirima ikakujana mu bakizwa ugakizwa ugatahura ijambo ryawe ugapfira mu Mana. Nivyo byitwa yuko uri umugeni w'Imana kubera iki yakukuye mu bindi binyuranye n'ijambo ryayo n'iry'ubugombe bw'Imana bushaka. Jeshe rero ndafise ikibazo kuri aho kana wewe wavuze ngo nananiwe reka mbaze nana kwanza nananiwe yambwiye ngo nkaha nasutsa madredi ngo narakoze amakosa none nk'ubu umugabo wiwanje ankunda afisa madredi ninajya kuyamwisha kaza kurondera uwundi baswiswitana hariya hanze afisa madredi eske nzobiharugwa ko nk'icaha canke nikizoba ari icaha. So imbere y'Imana ari umuririmbyi yavuze ngo umugabo ntazovuga umugore ntazovuga ngo umugore niwe yambujije ijuru. Umugabo arashobora kubikora mu kutamenya. Wowe nk'umugore kuba waratahuye iryo banga ufise gutahuza umugabo uramureka akaja hanze no ntumureka akaja hanze urafise kumusigurira ukamutahuza kuko nawe afise ubwenge kandi ashobora gutahura koko ukamusigurira ukamubwira ati burya sheri wanje nubwo biruko ibi bintu nubwo mubona bishireko ndabishize ko kubera kubikunda ariko ico Imana ikunda canke ico ijambo ry'Imana rivuga niki hama komsa gatahura atahujwe nawe. Narifise gato ico ndamuganira uno mwene data Genevieve bivuze kuvuga yuko umugabo
nyimba akunda ayo madredi yawe ayabona sivyo ayabone aho onya ko ariko aragusa gusa umugore wiwe aryoherwe kubera ko niho amarangamutima yiwe abari sawa umugabo ndagusubiremo ako kantu n'abandi bavyumva bariko baradukurikirana umugabo niyakunda dreads umaze kubiga ipara ntazoba gukunda azoca akunda abafise dread tuvuge ngo yakunze ibintu niyakunze umuntu rero icyo nshaka kugutabuza n'igiki nyimba kunza amadread ayo madread uyamwoye ataguta umva yakunze amadread niyagukunze wewe ni nkuko ushobora kuguha ikaramu wowe ugatora ukacukunda ikaramu kurusha jewe nayiguhaye ikaramu irashobora guhera uzoza kurondera jewe naguhaye ikaramu kugira ngo ndaguhiye mugiye ikaramu nakarorero mugiye ikaramu irashobora guhera rero ntukunde ikintu ahubwo kunda umuntu kunda ujya avuga ati ndagukunda ukuri kose nitaye ko ufise amadread nitaye ko utafise naho waburi gipara akagukunda kujya nyenuri urumva yakunze dread izi dread uzimoye aca yigira mu bandi yakunze dread ni yakunze Genevieve ico kintu agitahura perfect ntaguciriyemo burya ibintu byo mu ntuze dufate byo muri eglise biratandukanye n'ibyo mu rugo abagore babiri nubivuze by'amadredi byo mu rugo ndacyakubwira by'umugore n'umugabo ati bitandukaniye hehe burya umugore n'umugabo iyo bari mu cumba jese ndubaka ariko mumbabarira uko nza kukivuga kose muzoduhinyishe muri commentaire urumva iyo umugabo aba afise ikintu akunda ku mugore wiwe kitavuze yuko kico kintu amukundiye mu gihe n'icyahava kiza kuba kigize gute gihebye dufate nk'ubakarero murashobora kuba musohoze umugabo agakunda yuko wambara akajipo kagera ngaha kubera azi yuko umutima wiwe ariho uterera ejo ntazoze kuraba babandi bambara kamini ngo aca gute wowe uri umugore we kubera wambara kuturiye ahubwo mukorere bya bindi ashaka hama mugiye mu ngoro y'Imana wikwiza ikibazo Genevieve none mu gihe umugabo wawe bashatse ko wambara imini ndayambaryoherereza umugabo wanje kubera iki aba yankuye iwacu kandi na Bibiliya wibuka kivuga yuko imbere yuko uzoja gusangira uzobanza utunganye na mugenza we hehe uyuzi kuzoza gushikana uzobanza utunganye na mugenzi wawe usigituro ryawe none ninagenda gusenga umugabo wanje namutiremukije akaza kuryamana n'abandi hanze kubera naje kumwereka amaguru yanje ngo ngume nambara ikuriya none we kuzobuyereza abandi oya sinzoba ndayeretsa abandi nzoba nabyambaye kubera tuzuba turi kumwe nande n'umugabo wanje ndamutambukira imbere nimba ari makariyo ndayizunza ryoherwe apana urumva apana bya bindi byo kuvuga ngo nce nambara kuturiya ngende yatsita yabona uwundi mbone yahonotse ngo raba imbere kandi bya bindi ashaka nanje mba ndabifise ambara wirekure umuryohereza umugabo wawe aryoherwe Okay, Genevieve ndakumva cyane kandi ndagutahura mugana shika ndakubaza ikibazo kimwe eske nuwakora ivyo umugabo akunda ukareka gukora ivy'Imana ikunda konzi yuko Imana ibabudutize ikintu bunaka haji umugabo wawe ni Imana ibimusa go kumukwaka mugiye rero wumviye umugabo wawe sivyo ukareka kumvira Imana irafise urusha go kumutwara umugabo urumva wowe ukaguma ugasigara sivyo jewe ndi wewe sinokumvira umugabo ariko no kumvira yampamagaye kuko abantu barahera ibintu birahinduka nimba ashaka kwambara akumindura ngo nambara imini ndashobora kumubaza neza igituma abitumye sivyo nimba avuga ati nshaka wambara imini kugira ngo unze ndakubona avuga ati no stop ushakura nkunda ushakura reka iyo kamenyero je nkora ivy'Imana igomba sinkora wowe ivyo ugomba naho wanwaye ukanshira mu rugo fisi manzuri ndire naho wanwaye ukanshira mu rugo sivyo ndakubaha nk'umutwari wanje mugabo iki kintu ntaco nokora ndafise impamvu no gikora kubera iki tuvuge je ndi mama pasta sivyo kubera ko umugabo ashobora kumbarira ngo genda wambaye ikora ngo mu rushengero ndamwemerere sishobora ibintu byose bisitaza Imana ndashira kure je vutabura neza hari ibintu abavyeyi badashobora kuguha mugu bihabwa n'Imana icyo ndacyumva parufesa wico nashatse kukubwira we n'ubuntu uracumva neza ndacyumva we namaze kukumva ushaka ukora ibyo umugabo agomba kugira ngo nagucemwo ntagende mu bandi bakobwa niyo kamere yiwe nawe kwambara ukikwiza ariyo ngesa afise ategereza kubikora
umugabo n'umwana w'uwundi ntuzokora ibyo umugabo byose yumva yifuza kuri ibyo Imana yumva yifuza. Imana yagutijije ujya mugabo urashobora kumutwara. Genda afise akabazo. Genevieve ntaratahura reka Ntabyo aratahura. ngo kumurira araza gutahura gatoyi bukeho. ni munjaniranye je tugenda twahejeje tuvana kuri Ntangorane aya ntakibazo. niyo muvuganye muragenda mu hoteli kwa Shase Gusa ico womenyaco. Gusa ico womenyaco. rero Imana hakukuhomba Yo guhomba. nayo rero kubera yo bibona yuko ntashobora kumureka ngo aje hanze kubera urukundo ndamukunda yo mutwara none gasha ibaze nk'ubu umugabo wawe akubwiye mu cumba ati ngirira uku urabimugirira mu cyumba apana hanze. sindaheza kushaka kunjanira Ndakujanira na kuko uri kuvuga ibintu bitabaho bidakunda no kameme donc vraiment normalement nibiwaho ushumera nka babandi umugabo babwiye ambara n'abana wambare neza dusohoke mu kabari ndambara nkasohoka Bakubwira ndafise ngo- ubwenge no Yeah. ndafise ubwenge kuko umugabo ambwiye ibintu byiza ndabibona ko ari ibintu byiza ambwiye bibi umugore arafise gucisha bugufi umugabo Kumvikana. akamwemera Ari no neza. kumvikana. Abagabo turashobora kubacisha bugufi tukabakanya neza bakabyumva kuko umukobwa cyangwa umumama arakanya neza umugabo akamubwira nkeneye iki se nkeneye iki Barabakanya. buke kandi aramwumvira akamubahiriza kuko wowe nimba uvuze ati ngo nshaka kuzuza ndambara imirimo umugabo wanje nk'ibyo ambwira ibuka kagakiza kakera ukiri nk'umutararonka umugabo wambara gute ntiwikwiza none igitumye uhinduka ni igiki ni wasenze Imana ati Imana ndakwinginze uze mu mugabo meze ukumwe ige niyo probleme twebwe dufise ya Kristo nyimba ufise umugabo umbona umenga acaka ibyisi kwinezereza bwira ati Imana mpindurira umugabo ibi bintu navyo nashobora jya mu cyumba usenge Imana izo muhindura buke kandi atari kumwanga atari kugirana jya mu cyumba umukanye umubwire ati sheri bimeze uku urumva rero jewe mfise kanaka umuryoshe umukoreye keya mutekera umurete umushuhiriza amazi ashusha pana koga yakanye ufata umwoze neza umufatire sumenye ni imva itagase neza umwekeya icumubwira cyose aracemera abagabo twarabifatiye uko ndi umugore cyumubwira namubwira ati oya mama wa n'umugore igitenge nkeneye kwambara spare acakugurira abagabo bacisha bugufi numvire ngo ntaca kujana mu ngeso mbi ngo ni mugabo wanje oya uzijamo wabishatse ibuka kagakiza kakira ukiri nk'umutararo nk'umugabo w'amakokarago mana ndose umugabo ufite amahera mana ndashaka umufiance ndashaka mariage nk'uragasuzuguro iguhaye mariage kubera ko ushaka guhinduka none Imana Ico washaka. none hariho ahandi hantu nasomye havuga gutya ngo Imana ngo ya Adamu yamurabiye umufasha bagize gute bakwiranye ni ukuvuga yuko ata muntu numaza kubakana n'uwo bagize gute badakwiranye hariho abahabuka bakagenda kubw'ibintu bashaka kuri bo yasuko batu bagenda batagiye kubaka ahubwo ari za ngeso parfait yari katubwira kubera ko afise ingeso y'ubumaraya canke kuba hari ivyo akunda ku muntu kanaka akagenda kubw'iyo ntumbero atagiye kuko yashaka kubaka canke kuko Imana yamuhishuriye yamuhaye umugabo bakwiranye canke umufasha bakwiranye aho nyene akabazo none guta umugabo ashobora gusiga umugore ari ngaho mu nzu akagenda gusambana n'imaraye ni kubera hariho abagabo batagenda kubw'ingeso ahubwo ari ibyo basaba abagore babo babakorere mu rugo cyangwa iyo basohotse ntibabibakorere kandi mfise intahe nyinshi z'abo bantu umugabo wawe mwe muri ko muradukwirikirana mufane jewe umugabo mukorera ibyo ashaka aryoherwe bafane jewe kubera ndiko mvuga ibintu biri byo kandi byumvikana nimba akubwiye za gusuka genda usuke ubegwe nimba akubwiye za gusiga kavereni genda ugasiga ubegwe nimba akubwiye ati nkeneye ko wambara akajipo dusohotse kagera hejuru y'amavi uje imbere ugenda urazunza amakari yaraba ryatama ryo kwipfuza kuzoza kurondera yamara yahanze azorikura hehe kandi wowe ibya bindi yogiye kurondera hanze nawe ubimukorera akabazo hano nyene Genevieve ndakumva ndagutahura cyane gose ndiko mvuga ibyo kandi wenda kumva uri kuraje urashobora weje kuvuga neza yuko umugore ashobora gukora ibintu bitaryohera umugabo sibyo hariho n'abagore bibijuju sibyo batazi guhakeya umugabo ugasanga agiye mu zindi nzira bivanye n'ubugaba bwiwe atazi kumuhakeya amufata nk'umenga nyene wewe nyene uri kurashaka akamufata nk'ukumenga ni mubyara we baramenyeranye oya
aho urashobora kwisamburira ko hari ubwenge bukeya wewe ubwawe ukoresheje mugabo bitavuze yuko ibyo umugabo byose akubwira ngo uvyemere. Umva abajene twege dufise ingorane imi ukiri umukobwa uri wanyu ubwo mubona abandi bagira mariage bubaka bagira numva bati Imana naje ndakeneye urugo ndakeneye mariage ndakeneye ikini kukabisaba Imana ukama kukarago mutwaro ugasanga n'igitambara nukimesa kiracane mu mutwe wama wifunze ngo ndi mu gifungo ugasanga ebana nagasura karanyunyutse ngo uri mu gifungo nindiya rero wa mugabo muronyi nusubira gusenga ucusanga wavyibagi uca wibagira aho wakuye wa mugabo utagumye musengera nko wamusengera kera ashobora gufatwa na kamere mbi kamere y'umubiri ugasanga atanguye kwifuza abandi bo mu gahinga icyo uzokora n'igiki nuce wambara imini ngo akunda bambara imini naje nambara imini ja kumavu musengere handi nyene wabitangurira hajya nyene niho biva genda umufata umusengere umukanye Imana izomumesa imugorora imwanikire yongere imyiyanurire wene ubyiwe mube mushishikare kunkurikirana mumve mufane jewe mbona ariko ndavuga leta mufane jewe n'umufane Genevieve akavuga ibinyuranye jena bazibiri ibyo bafana jewe urumva rero abakobwa benshi ico no bahanura nyimba mwatanguye musenga ego gusenga biroshe kwinjira mu Mana biroshe muga kubivamo niyo ngorane ukuva mu Mana no kugenda urahura na comportement nyinshi zitandukanye nyimba ho rusenga rimwe ukadende bukigo umenye yuko ibyaha bigwiriye do please bica bigenda birigwiza igihe utayimana igihe wahayimana umugongo niyo setani nawe akacaza kukwakira usanga urukurakora bya mindi bya kera wahevye kera n'usanga urukurakora kamere mbi uja gusambana utaruja gusambana uja kuboregwa kubera iki watayimana mu masengesho no hari ubushobozi no hari imbaraga Imana niraba nkuko twege turaba urashobora kuja hano ukadende bukiga umwaka wose ukaba umupagani muga Imana kubwico yakuvuzeko ugasanga iragusubiye kugusanasana wa mutsima wawe yawegeranije neza urasubiye ku murongo ego murakoze nivyo nanje ndafise ico mvuga kuri ivyo Parfait ahejeje kuvuga umugore yabaye ikijuju koko na Bibiliya mu migani haravuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko w'igipfu arusambuza yiwe maboko rero niyo mpamvu by'ukuri iki kintu Parfait avuze ni kimwe navuga ngo hariho umugore agenda kubw'ibintu kanaka atagiye kuko yize ko agiye kubaka ariko agiye kugira ngo kenshi dukoresha terme ivuga ngo kurya nzomujya sivyo nzomujya donc agenda ugiye kubera ya maronko ugiye kuronka kwa wa muntu ariko utagiye kubera ko ugiye kubaka canke ugiye guharanira agateka k'umukenyezi koko canke kurikirana urugo rwawe rero niyo mpamvu bikwiye ko by'ukuri niba utaragera kuba ufata ingingo muri wewe uvuga ati by'ukuri ndafashe icemezo cuko ivyo nzohurira navyo mu rugo kuko urashobora kufata ukaja ku mugabo Genevieve mugabo wa mugabo wawe kumwe wakivuga akakubwira ko utegerezwa kwambara imini mu gihe rero ufise umutima utafashe icemezo wowe ntuzokubaka igihe akubwiye gusa umenye ko igihe umugabo wakubwiye ati ambara imini nawe ugaca uvuga tego kweri sheri wanje ntegezwa kumukorera icakunda oya niba nawe atavyukunda ukaba waratahuye ijambo ry'Imana rivuga mutahuze umubwira ati ibyo mbona nuko twogira uko no kwambara uko hanyuma Imana izohezagira urumva hamucu uja ku mavu musengere arashobora kugukubita akakwirukana akagutekerera utwawe ati genda sindagukeneye mu gihe wafashe icemezo bizoguha kwihangana Imana izoguha umutima wo kwihangana wihanganira ivyo bigeragezo uri kuracamo sinzi ko turiko turatahurana kugeza ngaho bo nukuvuga mu bisanzwe si naje ndaguye ndagarutse si ngombwa ko ibintu byose umugabo agutegetse kubikora hariho ibyo ashobora kukubwira ukore nk'akarorero ntiyo kubwira ngo genda utukurya muntu ngo ugenda kumutuka oya akarorero ntiyo kubwira ngo nkabi wanyu ntuzosubira iwanyu ngo ureka kubikora ni muji inama nimba ari ikintu mubona kitameze neza mu rugo ni mwicare mwebwe babiri kubera urugo si urwa marene cyangwa urwa pare cyangwa urwanyo kugwa so no Bibiliya irabivuga neza ko umugore k'umugore cyangwa umuhungu azosiga se na nyina akagenda kubana n'uwo yakunze iki akaramata rero niyo mpamvu wewe uri kuradukurikirana ukaba ubona urugo rwawe ruriko ruragomba gusamburwa n'ibyo shira mu cyumba umugabo wawe mubivugane ko
ntihabe kudunyurana ngo umudunyure canke nawe akudunyure mutibagiye na ya mavi yo gusenga bya bindi nyene mwahora muri ca gihe umuja ku musozi musenga n'imbere yo gukundana n'umuntu banza urabe kwanza kamere yawe niyiwe ko muzoshobora kubana. Ibyo abakobwa turashobora kuvyihenda ko cyane cyane abakobwa b'abakristo ngo nzomuhindura uzomuhindura wowe uri mpwemu yera ntuburi mpwemu yera ngo uzomuhindure oya canke ngo uri Imana ibyo ntibikunda. Ni mugendane mukiri muri fiançailles umyige kwanza urabe kwingeso ziwe uzoshobora kugira gute kuzihanganira nimba ari ikintu ubona kitameze neza ni muhanurane mukiri hehe mu rukundo. Je hariho abakobwa baza bantangaza nani ugasanga umukobwa bari mu rukundo n'umuhungu umuhungu no kumwotora aramwotora mbega unyotora tutarabana nitwabana naho uzongira uzongira gute iyo nishe cyane ni gasheshe rero niyo mpamvu imbere yo gukundana n'umuntu ego kumenya umuntu uko byimitse biragoye ariko gerageza kwanza basi ugerageza umwige pore twatugeso twiye uvuga ubone ati basi utu tugeso utunzo nahazogira nzodufuka nzomenya ko twihanganira hanyuma dukomeze twubaka urugo. Je nuko ndavyumva nawe uvyumva gute? Nuko nyene parfait na oya suko ntushobora kumwihanganira ngo twatugeso no mbo hanini Imana nicyo gutuma umutima ririko murashobora kubona n'umuntu imyaka 10 utaramenya ingeso ziwe yazinyegeje neza ari Imana yonyene imuzi izi n'umutima wowe ukabana imyaka 10 utaramenya ingeso ziwe uko uravuga ngo umuhindura we nabo bashufise go guhindura umuntu ni Imana yonyene ifise ububasha bwo kumuhindura kuko niwe yaremye umutima atani gufigushije iyo umutima wari kuburimo akagufa yo ndakubwiye bararyogoye oyo rambeshe je sinavuze ngo je no muhindura nta muntu yohindura ubundi kubera ntabari ivyo ndavyumva wabivuze ko atari mwe mwera na ndiko ndabibumvisha rega hari numva damaho ndiko ndabibumvisha neza yuko ata muntu ashobora guhindura uwundi kiretse Imana yonyene urashobora kumuhanura ukagira ugarukira mugabo nushobora guhindura umutima wiwe ivyo ndabizi ndiyo abariko baradukwirikirana rero mwavyumvise yuko mutegerezwa kumenya ingene mwitwara imbere yabo mubakanye ushaka ufane jewe cyangwa ufane parufete cyangwa ufane nana uwo wumva koroheye abari ufana. Turashaka amakomantere yanyu ariko ntudunyura umugabo wawe akubwira icyo ashaka ngo uce umutwara n'amanyama ni wamutwara n'amanyama azoguhongorora utahura ibifanga mugani wagenda bukebuke ikintu nubwo wowe utacumva genda umwegere umubwire bukebuke tisheri iki kintu nukuri uhengere nyene byaryoshe nyene muri ko muratera inkuru histoire nyinshi sheri iki kintu jewe sindagikunda bimeze uku je mbona twogikora uku umwigishe pore uzosanga ibintu byose yagize gute yabyumvise usigira gute musenyera ku mugozi umwe. Umwanya wahariwe kino kiganiro mbona uri kurasa n'ubuturega tuzogaruka hanyuma twongere tuzane iyindi sije y'irindi jambo ry'Imana twongere kuganirako ndizera wewe wadukurikiranye yuko kino kiganiro wubatse cyagufashije cyangwa uri umukobwa nawe cyagufashije jewe nari kuri mikro ya mbere yari Genevieve niyo kwizera mwiteka boro canke kanyo gato birakurabe ibyo uzobona byose bikoroheye reka bagenzi banje nabo babike banure bagire n'akajambo kamwe bababwiye. Mwakoze cyane kudukurikirana ariko imbere yuko turangiza ntibibagira akaboro nari nibagiye turanabifurije gusoma umurongo tutabashije gusoma uri muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 3 ego abaza kuronka umwanya naho utawuronka uzawurondere nejo hanyuma musome kugira ngo turushirize gutahura ivy'ijambo ry'Imana rivuga ku kijanye n'ivyo twarimwo tuyagako mwarahezagiwe kandi murakoze cyane parfait. So barakoze cyane abakunzi bacu ba Access of Ministry abadahingishanya kudukurikirana murabona yuko dushikara kubazana ibintu byiza cyane anye muzokumenya muyige mutahure. Hariho abantu benshi kumbure ugasanga bubakiye ku magendera bamwe nibubaha abagabo abandi nabo ntibazi ingene bafata abagabo canke se abagabo nabo ntibazi ingene bafata abagore babo
bizobafasha cyane kugira ngo twige dutahure dutahuzanye nta muhinga arimwo twese nabyo tuzunabona ko turacara abakobwa turacari batoya nituragira muri ubwo bugero mugabo bivanye n'ivyo tubona n'isi nayigeze turavuga ati twege nitwabigeramo tuzokwitwara ukunuku Imana dushoboje itwambise ubushobozi n'imbaraga tuzobishobora tubikore uko byagenewe rero turabakunda cyane mushikare kugira subscribe musangiza abandi commentaire byose turabakunda cyane murakoze cyane naho ubutaha tuzosubira mugira umugisha w'Imana. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.